nubatse urugo mu 2001 mu kwezi kw'icumi tariki 21. none nubaka urugo nubaka biciye mu mategeko, manda kumaho ndarindira mwaka wa mbere, mwaka wa kabiri, mwaka wa gatatu, ngabo narasenga ntangura kwivuza, ndivuza bandangiye abadokiteri bandangira imiti, ngura imiti ndayifata, mugabo umwaka ugahera, imyaka 2 igahera, imyaka 3 igahera, shikaho nisanga ngeze imyaka 22. uwo numwe mu bashikiwe no guteba kuronka ikibondo, akaba ari naco kibazo twashimye gushimikira ko kuri uno munsi mu kiganiro mvura cacu, aho tuza kuba turi kumwe na muganga Gilbert Nibitanga yanonosoye ibijanye no kuvura abafise ikibazo cyo kutaronka abana, aho adufasha gutahura ico arico ubugumba nico bivako n'ingene abashikiwe n'ico kibazo bovyifatamwo. Lorita Flavia Citegetse nije nabateguriye kino kiganiro, ndabahaye ikaze mu kanyisase turinjira mu idonido rya kino kiganiro cacu. Ndasubiye kubaha ikaze nkuko nari mpejeje kubabwira mu ntangamarara ya kino kiganiro. Uyu munsi tuza kuganira ku kibazo cyo kutaronka umwana mu muryango, ico twokwita ubugumba. Muganga agira tubwire ico arico ubugumba nico bivako ahanini. Ingwara y'ubugumba benshi ibatahura ico arico, nico gituma nagufata kanya ndagisigure. Iyo umukenyezi n'umugabo wiwe bubatse bamaze umwaka babana mu nzu imwe, barangura amabanga yabubatse atagakingirizo bakoresheje, mvuga mu gihe umukenyezi yoba afise imyaka iri munsi ya 35, bakaba baragerageje kurondera ikibondo ntibakironke, aho umuntu ashobora kuvuga yuko muri uwo muryango hari ikibazo cy'ubugumba. Mugabo iyo umukenyezi arenza imyaka 35, ico kirengo cy'umwaka kiragabanuka kija ku mezi 6. no kuvuga ko umukenyezi n'umugabo we babanye ayo mezi 6 barangura amabanga yabubatse atagakingirizo bakoresheje, bikaba bitakunze kubaronka ico kibondo. Aho muri ico gihe umuntu ashobora kuvuga yuko uwo muryango ufise ikibazo c'ubugumba. Ubugumba bituma ubugumba ni ikintu ca mbere ngomba mpere ko ku bagore. Ubona hariho bimwe bita nkaburamubiri mu mubiri bita hormone. Umukenyezi kugira yibungenge nuko afise izo nkaburamubiri zikwiye. Izo nkaburamubiri zimufasha kugira ngo amagi washobore gukura, hanyuma amagi wakuza ashobore guhura n'imbuto n'intanga z'umugabo. Mu gihe rero izo nkaburamubiri mu mubiri w'umukenyezi zidakwiye, uwo mukenyezi ntashobora kugira amagi. Ni ukuvuga yuko ovirasiyo yiwe ntishoboka. Muri ico gihe umukenyezi mwumva yuko adashobora kuronka ikibondo. Ico ni ca mbere. Ngarutse ku kindi, ni nko mu gihe umukenyezi afise izindi ingwara zifatiye ku miringoti iba yarazivye. Irya miringoti isoza imbuto y'umukenyezi mu gihe yazivye, umukenyezi naho aba ashobora kuronka izo mbuto y'ayo magi yiwe, ayo magi ntashobora kuronka haca ngaje guhura n'intanga z'umugabo. Aho naho nyene mu gihe imiringoti y'ibiri yagize ivyo bibazo, murumva yuko umukenyezi kuronka ikibondo bica bigorana. Ikindi gikurikira ni cerekeye ingwara z'igitereko. Umukenyezi ashobora kuba afise ingwara z'igitereko, ibivyimbe bivana n'ingene kingana. Ikivyimbe mu gihe ari kinini cyane kiri hajya umwana kurira, naho nyene umwana muca mwumva yuko adashobora kuronka kurira, naho yoyisama iyo uwo mukenyezi ntashobora kuronka ikibondo kuko umwana ntabafise ikibanza kuriramo. Ikindi nagomba mvuge, hari izindi ngwara mvukanwa. Izindi ngwara mvukana no kuvuga siya ngwara no kuvuga ni ingwara genetique. Ugasanga umukenyezi yavutse atagitereka afise, ivyo birashika. Mu gihe umukenyezi yavutse atagitereka afise, no kuvuga ko ntashobora kuronka ikibondo, umwana ntashobora kuronka kurira atagitereka afise.
izo nizo ngwara novuga mvukana. Hanyuma hariho n'ibindi byinshi bituma umukenyezi adashobora kuronka ikibondo, tuvuge bivanye n'ahakorera ahantu hari bimwe bita mu gifaransa amaradiation. Amaradiation no kuvuga imishwarara ishobora kwica imbuto ziwe, canke umukenyezi akorera ahantu hari amaproduit chimique nayo tuyasanga mu bintu byinshi, arashobora kuba mu mazi abantu banywa canke mu karere umuntu abayemo. Ivyo byose birashobora kubangamira amagara y'umukenyezi, hanyuma bigaca bigorana yuko aronka ikibondo. Ikindi ni nk'umuntu w'umukenyezi agwaye kanseri akiri muto. Mu gihe agwaye kanseri akiri muto bakamushira kuri rya miti ivura kanseri akiri mutoya, irya miti nayo nyene irabangamira cayonona imbuto ziwe. Hanyuma umukenyezi mu gihe izo mbuto zitabitswe, umukenyezi akamwumva yuko kuzoronka ikibondo, hageze yuko yubaka ngarondera ikibondo bica bigorana. Muri make ku ruhande rw'umukenyezi n'ivyo. Naho biruko ntibiraba abakenyezi gusa, n'abagabo baragira ico kibazo c'ubugumba, kandi no kutigenza neza mu buto bitera amahirwe mabi yo kugira ico kibazo. Tuje ku ruhande rw'abagabo. Ku ruhande rw'abagabo ico noherako ni kimwe. Murabona kugira ngo umugabo aronke ashobore kurondoka nuko aba afise intanga z'imbuto, afise intanga si ukuvuga ngo si ukuvuga yuko umugabo aba ashoboye kurangura amabanga yabubatse akabona rujya ruzira ruza, oya. Hajya mwarya ruzira haba harimo imbuto ziba zigendagenda ziboneka dukoresha ivyuma kaza microscope. Rero umugabo mu gihe adafise ziya mbuto, murumva yuko naho aba ashoboye kurangura amabanga yubatse atangorane atakibondo ashobora kuronka. Ku rundi ruhande umugabo ashobora kuba afise imbuto, nazo nyene izo mbuto kugira ziboneke nuko uwo mugabo afise inkaburamubiri zikwiye. Iyo nkaburamubiri novuga yuko ni nk'ifumbire y'imbuto, nije niko nokivuga. Mu gihe umugabo adafise inkaburamubiri zikwiye, amahormone akwiye, uwo mugabo ashobora kugira imbuto nkeyi. Imbuto nazo nkeyi zishite mu gihimba kirondoka c'umukenyezi ntizishobora kugenda ngo zishike aho zategwa gushika, nyinshi zipfira mu nzira, hanyuma ugasanga uwo mugabo kuronka ikibondo biragoranye. Hari n'abagabo bandi usanga bafise imbuto, mugabo ugasanga izo mbuto zirimwo zirakomeye, mugabo nta nguvu zifise, ziguma zitambatambira aho ziri, ntizishobora gutera zije imbere ngo zije guhura n'urubuto rw'umukenyezi. Abo bagabo nabo nyene kuronka ikibondo bica bigorana. Hariho n'undi mugwi w'abagabo usanga nabo nyene bavukanye ingwara mvukanwa zimwe bita maladie genetique, ugasanga ya miringoti y'umugabo isoza imbuto irugaye. Ni ukuvuga ko uwo mugabo arafise imbuto, mugabo izo mbuto ntizishobora gusohoka muri ruya ruzi umugabo asohora ariko ararangura amabanga yubatse, zica ziguma hajya mu gihimba kirondoka ciwe hariya muri testicule. Hanyuma umugabo kibondo ngarakomeye, mu ugasanga nakomeye kuko imbuto ziwe naho zifise ntizishobora gusohoka. Ico ni kimwe. Hari n'abandi bagabo rero usanga bafise izindi ngwara zidasanzwe, ugasanga y'amatesticule ntiyashoboye kumanuka, bita ectopie testiculaire, zagumye hejuru. Mukaba muzi yuko mu gihe amatesticule naho yafise yagumye hejuru mu nda, ntashobora gukora imbuto zikomeye, kuko imbuto z'abagabo zikoregwa ahantu hari ubushuhe buri munsi y'ubushuhe bw'umubiri dusanganywe. Nico gituma mubona y'amatesticule y'abagabo usanga ari arereta ari hasi. Ntajya ni kugira ngo imbuto z'abagabo zishobore gukorwa ziri ku bushuhe bukeyi bushoboka. Ngira murabibona kenshi n'izuba ryatse, abatunzi ibikoko zabinka canke impene mubiravye, izuba ryatse ryinshi ajya amatesticule araduka kugira ngo ave ku bushuhe bwinshi. Hano kuvuga iyo hakanye amatesticule araduka kugira ngo ubushuhe buduke. Iyo hashushe naho mucamubona amanuka kugira aje ahantu harakayaga. Ni naco gituma abagabo bakorera ahantu hashushe cyane, canka bambara amasuvitema bafata cyane, bituma ubushuhe buduka cyane hajya mu matesticule. Nabo nyene biragorana yuko baronka ikibondo, si bose mugabo birashika. Ikindi gikomeye ku bagabo inzoga, sikuri bose mugabo benshi bamamaza ikibazo bati kubera iki hari abanywa inzoga nyinshi cyane bakavyara, hakagira n'abandi banywa inzoga nkeyi bikanka. Inzoga bivana na sensibilité y'izo mbuto z'umugabo. Hariho ico novuga je nuko alcool
ifise ibintu bibi ishobora konona imbuto z'abagabo, hanyuma umugabo akaronka umwana kugira ngo ikibondo bikagora. Ikindi gikurikirana itabi riri mu bituma naho nyene kuronka ikibondo bigorana, cyane cyane itabi rironona imbuto z'abagabo, siko rwose mugabo bivana n'umubiri w'umuntu, ubwo kenshi birashika. Ibindi ni zya ngwara zifatira mu bihimba vy'irondoka, yaba umukenyezi cyangwa umugabo iyo zigwaye zirashobora konona burya buringoti, hanyuma ugasanga biragoranye yuko abo bantu mu gihe bubatse bashobora kuronka umwana. Mu gihe umuntu atigenjeje neza mu buyabaga, amahirwe yuko agwara zya ngwara zifatira mu bihimba vy'irondoka araduka. Rero mu gihe hagize imana mbi akagwara, uwo muntu atigenjeje neza akagwara ingwara zifatira mu bihimba vy'irondoka, izo ngwara zishobora guca zonona bwa buringoti busoza imbuto. Ni ukuvuga ko mu gihe uburingoti bwononekaye kuronka ikibondo biragorana. Ico gituma umuntu yigenjeje nabi yo kwikingira kenshi, kuko batikingiye zya ngwara zirashobora kubangamira irondoka rya. Arahanura abakeneye kwipimisha ko bo kwitura abaganga babinonosoye kugira barabe haba ku mugore canke ku mugabo katagituma bagira ico kibazo. Narirya hari ikigo cy'Igitega giheruka kugururwa kije gufasha abafise ikibazo nk'ico. Gupima ubugumba ngene bipimwa ngaha mu Burundi, ca mbere mu gihe uwo muryango wagerageje kurondera ikibondo bikanka, nk'icyo twaca tubabwira nuko kwitura abaganga babinonosoye. Hanyuma abaganga babinonosoye barapima umugabo n'umugore, bakaraba uko bameze, tukabatuma ibipimo vy'amaraso, tukaraba ko umugore afise igitereko, tukaraba ko imiringoti y'ibirengana, tukaraba ngene amagara yiwe yifashe n'imyaka. Rero icyo rero c'imyaka ngo banakigarukeko, cyane cyane umukenyezi akuze, ko imyaka iduga nuko amahirwe yo kuronka ikibondo agabanuka. Ico donc c'imyaka ngaha nyene twagishira kwingufu cyane, kuko nko umukenyezi turakiraba cyane. Hanyuma iyo abo bantu babituye muganga, turaraba umugabo, mbega umugabo igimba cy'irondoka cyo kimeze gute, arashobora kurangura amabanga yabubatse, intanga ziwe zirakomeye ntizikomeye. Ibyo byose hari ibipimo, urutonde rw'ibipimo tubatuma. Hanyuma bivanye naho ingorane iri yatumye ubwo bugumba buza muri uwo muryango, muganga cyafata ingingo ati jewe nisunze nk'akarorero, ngo ndababwire nk'akarorero nk'umukenyi dusanze aja mu bihe vyiwe ku gihe, mugabo ugasanga afise imbuto zimeze neza, turaraba muri vya bindi nkabura mubiri katangorane irimo. Mu gihe harimo ingorane za nkabura mubiri y'amahormone, tubaha imiti, tukaraba icokogwa kugira ngo umukenyi adashobora kugira ovirage. Cyo gasanga umugabo afise imbuto zitanyaruka ngo zikwiye, naho nyene turagerageza kubaha imiti kugira ko boshobora kuronka ikibondo. Mu gihe rero hakoreshejwe imiti bidakunda, umugabo akaba afise intanga zimeze neza, hanyuma uwo mukenyi akaba afise igitereko n'imiringoti bimeze neza, umuntu arashobora kwiyumvira gukoresha ubuhinga bugezweho. Hari ubuhinga bita insemination. Muri iyo insemination irashobora gukoreshwa mu gihe umukenyi afite imiringoti irengana, hanyuma n'umugabo akaba afite intanga usanga dufite ingufu nkeyi canke zifite utuanomali dusanzwe, umugabo arashobora guca azana imbuto ziwe, tukazongereza ingufu hakoreshejwe ubuhinga bugezweho. Hanyuma abaganga tuzisubiza mu gitereko c'umukenyezi, fecondation ikaba naturelle. Kiya kigo c'Igitega mubona giheruka kugururwa ni kigo kiri ku rwego rwo hejuru, ari naco kigo kirimo ubuhinga bwo hejuru rwose bita fecondation in vitro na ICSI. Rero kiya kigo gikora vyose, ni kigo ca mbere mu gihugu. Insemination irakogwa, fecondation in vitro na nyene irakogwa, na ICSI irakogwa. Ni ukuvuga ko abakenyezi canke imiryango ifise ivyo bibazo vyose barashobora kuhitura bakavurwa atangorane.
amenyesha ko kuja kwa muganga bidasigura ko ucuronka ikibondo, ariko abaganga bakora ibishoboka kandi abenshi iyo babituye baraheza bakaronka ikibondo. Si ukuvuga ko iyo umuntu ari wese afite ingorane y'ubugumba ategereza kuronka ikibondo 100%. Oya, abaganga turagerageza, Imana nayo ahigeza iradushateguriye umuntu. Hano uvuga yuko nko umuntu iyo bafise imiringoti irengana hakoresha ibijyamye, urashaka kumuha imiti akaronka umwana cyane nta murongo. Mugabo biravugwa benshi bararonka ku rwego hejuru abana. N'undi ushaka kuvuga uti ndamugire semination. Na semination naho yimugirira ugashaka kuyimugira mugabo ugasanga si 100%. Ugasanga nko kuri semination ugasanga abakenyezi 20%. Bakenyezi 20% bagiriwe semination 20 Imana bafashije bararonsa. Mugabo ico no babwira nuko burya uko ubwo buhinga buriko burakoreshwa, so kuvuga ko njya mbere umengo ndakujya umuntu abari karavura malaria ubwo nyene cyandonka. Ukugerageza uri kuragwiza amahirwe, urashaka kugereza ya mbere bikanka ntiwihebure, hanyuma kagereza ya kabiri ya gatatu ya kane. Aho no kuri semination. Semination umuntu agerageje nka kane bikanka, urumva habare baroso abana nundi mugwi vyanka, abo cyatubashira ku rwego rwo kubavura hakoreshejwe fecondation in vitro. Fecondation in vitro amahirwe ni menshi cyane gusumba insemination umutigute. Fecondation in vitro amahirwe arashobora no gushika 40% mu gihe abaganga babinonose bari kubikora neza. Uruhara rw'Imana rurakomeye kubisenge. Urumva amahirwe ya 40% nk'umuntu afise imiringoti yazivye, ndabaye nk'akarore umuntu afite umukenyezi afise imiringoti yazivye ariko ararangura amahonga yabubatse bisanzwe, cyukuri urubuto rw'umukenyezi no rw'umugabo ntibikunda ko bihura kubera hazivye. Uracumva? Jeno cyanda kigereranya nakujya dufasha umukenyezi ngo ngaruke nyuma gatanda gisigure kugira abavyumve ko akora Imana. Tuvuge umukenyezi ariko aravyara neza, birashika inzira ikabano, umwana ntashobora kurengana. None umwana avyanse karengana, abaganga dusha dukoresha ubuhinga tukagira cesarienne umwana tukamukurayo. Nibi vya fecondation in vitro nico kimwe. Umukenyezi afise imiringoti yazivye cyangwa umugabo afise imiringoti yazivye, nukuvuga urubuto rw'umugabo ruri kuri ruhande, ubw'umugore rukaba ruri ngaha. Bagiye kurangura amabanga yabo inzira ibizibiye. Abaganga rero duca dukora duciyo nzira ishobora kuzihuza, arico bita fecondation in vitro. Duca twamura urubuto rw'umugore n'ubw'umugabo, duca tubihuza, tuca tubisubiza mu gitereko. Nukuvuga ko acabaho ico bita ashobora kuronka ikibondo ciwe bwite. Mugabo nagoma nibutse ikintu kimwe gikomeye cyane kuri ibi. Ubuhinga bwa fecondation in vitro murabona ko ari ubuhinga bushasha ngaha muri igihugu cyacu, koregwa abantu bubatse biciye mu mategeko gusa. So kuvuga ko uzo yibera hari celibatere ngo je ndakeneye umwana ngo ngiye ngo manje hari abamfasha. Oya, amategeko ntavyemera. Abubatse biciye mu mategeko bafise icemeza ko bubatse nibo bashobora gufashwa. Nukuvuga ko nimbere yuko tubavura izo mpapuro zose turazibasaba. Turazibasaba hanyuma bakaza bagasinya amasezerano, tukabwira ingene bigenda, tukabereka yuko uruhara rw'umuganga ni ruto, uruhara rw'Imana ni rukomeye. Ntibaze bavuga ngo nko nje nko ngiye ku isoko kugura umwana, ntibishoboka. Hanyuma tukabahanura no kubasenga tukanabasengera, hanyuma tukabona guca dutangura kubavura. Imana nega cyayikoreye igikorwa. Arongera kandi agahanura abo bigoye kuronka umwana ko bo kwitura abaganga kuko ubuhinga buhari kandi bobikora hakiri kare, kuko iyi imyaka irenze bigorana kuronka ikibondo. Je cano babwira umunyadashoboye kuronka umwana ubu
muri iki gihugu cyacu cy'u Burundi bo kwishima bo kwitura abaganga kuko ubuhinga buriho nuko bo kwitura abaganga kare kuko baje bateba nko mu Kenya bamaze kurenza imyaka 40 n'iyindi renga bica bigorana. Ikintu ca mbere bokora nuko bo kwitura cyane abaganga babinonoze atara abaganga bari bo bose kuko si bose bize byo kuvura ubugumba. Muri iki gihugu hari abaganga bake bize kuvura ubugumba. Ikigo gikomeye cyane mu kuvura ubugumba n'ubwo masubiremo ni kiya kigo kiri mu Kibimba. Ikigo kiri mu Kibimba nico gifise ubuhinga buhanitse bwo hejuru, akaba na jewe ariyo nkorera ubwo mu ntango twatangwe naha mu Kamenge buke hanyuma abagwayi biba vyanse yuko tubavura hakoresheje ubuhinga busanzwe bayabaye. Bakunzi ba Kazoza FM, ndabibutse ko turi mu kiganiro Mvura, ikiganiro kibaha umuco ku ngwara zitandukanye. Uyu munsi rero tukaba tuganira ku ngwara y'ubugumba, aho turi kumwe na muganga Gilbert Nibitanga ariko araduha umuco nk'uko yarajije kutubwira ahanini ico ubugumba busigura, ico bivako haba ku mukenyezi canke haba ku mushinga ntahe. Ivyo byose nivyo tuko turaca ijya nino muri kino kiganiro cacu. Muganga abandanya amenyesha ko naho abivuza ari benshi bitaborohera kuko imiti iva hanze igaheza igashika izimvye kandi amikoro y'abarundi atari menshi. Imiti iva hanze rero imiti iva hanze y'igihugu murebona namwe yuko ikishika ngaha izimvye kandi abamikoro y'abarundi simeje ngo ntinavuna cyane. Urumva umuntu afite ico kibazo udafise umwana murabona ingene ico bisigura mu buzima umuntu ivyo akora byose adafise umwana ni ikintu kidasanzwe. Rero umuntu acagerageza kiyungunganya akarondera utudukeyi kugira ngo ashobore gufasha. Uravye n'igiciro biriko ngaha mu gihugu iwacu cyo kuvura ubugumba si igiciro kivuna cyane ugereranyije n'ibindi bihugu byo mu karere. Cyo ndakibabwira kuko abamaze kuja kwivuza mu bihugu bibanyi canke za Buraya baramaze kubona igiciro kikiduze cyane. Ngaha iwacu rero naho imiti iva hanze igiciro kivuna cyane. Kigoye nuko abarundi bavyumva bakamenya bati igiciro nk'iki ukeneye umwana none ngire gute, urya uvunitse amenye kucumbagira kugira arabe ko yoshobora gukira. Ni benshi gose je ngo bandaba nk'akarorero ngaha mu bagwayi ifise bari kuri bya programme yo kugirirwa fecondation in vitro mu Kibimba. Ifise abagwayi barenga bashika 224. Abo nibo twasanze yuko twoshobora kuvura muri umwanya muto gatugitangura 224 usanga bafise ibibazo vy'imiringoti yazivye canke abagabo usanga bafise imbuto zitanyaruka. Abo nabo twatwarasize kuri programme yo batiza kuvugwa akoresha ibyo buhinga bugeze bwa fecondation in vitro. Mugabo muri aba 224 n'abakenyezi batarenga 15 bashoboye kuronka uburyo bwo kwivuza. Cyangwa cyo gisigura n'abakenyezi 15 bonyene bashoboye kuriha amafaranga kugira ngo tubavure. Muca mubona yuko ikibazo c'ubukene ari urugamba rwa twese k'abantu bakeneye kwiyungunganya kugira baronke uburyo hanyuma umuntu ashobore kuronka kwivuza. Ikindi gikomeye cyane novuga nga amasiranse mu turazi yuko gufasha abantu so no gufasha niko novuga kuko ugiye muri assurance umuntu arayiha amahera nuko bikorwa mu bindi bihugu hamwe amasiranse yemera yorabi ingene bigiki kibazo kuko abafise izo ngorane ni benshi. Akana gace gatoyi twabonye aho woje kwira igihugu cyose usanga ni benshi. Uwo mugambi uriho tuzoraba ukuntu tubisabe muri leta tugira ikigwa turabe byo kuri mu gihugu abo bafise ingorane ko bangana. Ndaze ko ari benshi kuko uravye ikitegiro cy'amajana 240 muri aka gace gatoyi gusa saba kenyezi bake. Abana bafise ingorane zisabe ko akoresha ibyo buhinga bwo hejuru bwa fecondation in vitro. Aline Ndayizeye aradushingira intahe ko kubera kwivuza yashoboye kuronka ikibondo inyuma y'imyaka 21 yubatse, agaheraho aremesha n'abandi ko bishoboka mu gihe babiyaze n'ububakanye bakaja no kwivuza. Kazina nitwa Ndayizeye Aline. Hama muri market yo nayo maze imyaka myinshi nubatse urugo mu 2001 mu kwezi kw'icumi tariki 21
no nubaka urugo nubaka biciye mu mategeko mandagumaho ndarindira umwaka wa mbere, umwaka wa kabiri, umwaka wa gatatu ngabo narasenga ntangura kwivuza, ndivuza bandangiye abadokiteri bandangira imiti, ngura imiti ndayifata, mugabo umwaka ugahera, imyaka 2 igahera, imyaka 3 igahera, shikaho nisanga ngeze imyaka 22. Munyuma rero ntivyari vyoroshe urumva mu buzima bwo mu rugo, mu buzima bwo mu kibano, ubuzima bw'iwabo n'umugabo, urumva ko haba ibibazo, habaye intambara zidasanzwe, ko ntivyari vyoroshe kuko iyo myaka murumva ko yari myinshi. Naraciye mu bihe vy'intambara, ndaca mu bihe vy'uruvugo, barampinduranye n'itsina, mba sinari ncitwe iryo ryarine, barampindura ku ngumba, simvyara, singirante. Ibyo bihe byose mugabo Imana yashoboye gufata ukuboko irampa kwihangana nyene, irangumya umutima. Mu nyuma niho umuntu umwe umumama yambarira ati wewe rero ko bimeze uko ngo ndakurangira ahantu uja kwivuriza. Ntangura kwanka ndavuga ati naracitse intege ko nagiye ku badokiteri benshi, nanyoye imiti myinshi, none ubu bundi nawe bizogenda gute? Aranyinginga nyene narabishiramwe, avuga ati nukuri ngo nukuntu ari hafi naha mu Kamenge, kandi ndazi ko bizogenda neza, si wowe wenyene. Ndaza mu Kamenge nyene ndabonana na dogiteri aranyandikira imiti, nahaje mu 2002 kw'indwi. None nabonana na dogiteri aranyandikira umuti 2022 hirya y'ejo nyene, hirya y'ejo umwaka nyene turangije, hari mu kwezi kw'indwi. None aza ngaha dogiteri ndabimwiganira, arampima, cyanyandikira umuti, arambwira ati genda ufate uwo muti, nivyanka tuzogushira ku bindi. Umuti narawufashe kandi ntivyansi, Imana yarabikoze. Umuti nawufashe nawuguze ari mu kw'indwi, ndawufata nimba no kumara sinawumaze, nisanzire mu kw'icenda nasamye. Aha mbere natanguye kwivuriza nivuza jenyene, umugabo akanka. Mu nyuma umugabo ndabimushiramo, n'abandi bantu barabimushiramo, ati umugore ntashobora kuba ingumba, usanga na wewe ufise ico kibazo. Mu nyuma umugabo turivuza, twese turafata imiti. Umudokiteri wa nyuma yadupimye, je yampimye amaraso, umugabo bamutuma imbuto. Bamutumye imbuto, n'umudokiteri wa nyuma naherekeye ko baduhaye amarezita, tubwira ngo murakomeye, imbuto z'umugabo zirakomeye, amaraso y'iwawe arakomeye. Ngaha inyuma y'izo nyishu twisanze turi mu myaka myinshi kandi ntarasama. Rero naramubwiye ko maze igihe ntata mwana afise, narambwira ati kwerete tureka ndakwandikira umuti, nivyanka umuti ugahera udasamye tuzoca tubahindurira uyundi muti. Je nabaha icizere kabisa ko naje umva ku myaka yari myinshi, nasa n'uwihebuye, nasa n'uwabihevye. Mugabo rero abandi nobaha icizere kandi bakaja kwivuza. Je nari narahevye no kwivuza, umva n'uyo mama nyene yongeye kubinteramwo bushasha, hari n'abandi nobaha icizere bakivuza. Kwivuza ni vyiza. Ndanezerewe, mfise imbanyi y'amezi 9, ndanezerewe cyane ko sinoreka kunezerwa, ko murumva ko n'imyaka nari maze yari nyije, ko abantu twashingiriwe rimwe ubu barashingirwa, bari hafi yo kuronka n'abuzukuru. Kubera ko ubugumba butaraba abagore canke abagabo gusa, umuryango ufise ico kibazo wo kwitura abaganga bakaraba ufise ico kibazo, nkuko n'ubu muganga twatumiye muri kino kiganiro abandanya bitubwira. Nuko bo banga bakaza kwa muganga kwipimisha, bakaraba yuko ingorane yo biri ku mugabo canke ku mukobwa, kuko ubugumba ni ingwara ya bose, si y'umugabo si y'umugore gusa, ushobora kuva ku mpande zose. Hanyuma baje kwa muganga hakiri kare birafasha kubaha intumbero mu kubavura. Ico nico kintu gikomeye cyane, kuko twebwe ico twabonye benshi bama baza kwivuza baratevye, bice bitugoreye kuvura umuntu aje yarakuze yaratevye, kugira ngo dushobore kumushira ku murongo, cyo bitugora.
iyo niyo mpanuro nyamukuru tubaha. Hanyuma ikindi gikomeye cyane, murabona ubuhinga bwo kuvura ubugumba mu gihugu cyacu ni bushasha. Ari bushasha rero ngo masabe leta yiyumvire ubuhinga ibushire mu mashure yigisha ubuvuzi, bwigishwe haje ikigo cigisha kugira ngo natwe niyo twaba tutakiri kuri iyi si hazosigara abandi bazobe baravyize. Ni ukuvuga ko atari ishuri igira ubushakashatsi kuri ibi bijanye no kuvura ubugumba, vy'ukuri ntaco vyoba bimaze ivyo twize. Twebwe icyifuzo nuko leta yodushigikira hakajaho ikigo kivura ubugumba, cigisha kuvura ubugumba ku rwego rwo hejuru. Ni ukuvuga yuko tugaproduiza personnel medical mu gihugu cacu, hagakorwa n'ubushakashatsi ku rwego rwo hejuru kugira ngo ubuhinga bukoreshwa mu kuvura buduge ku rwego rwo hejuru ugereranije n'ahandi. Bakunzi ba Kazoza FM, ni no kuri zo no mpanuro za muganga Gilbert Nibitanga turangirije ko ikiganiro cacu camvura cuno munsi. Ndabibutsa yuko twako turaganira ku vyerekeye ubugumba. Nizeye ko izi nyigisho muganga aduhaye zibashitse ku nyota, zibahaye n'umuco ku bijanye n'ubugumba. Dr. Flavia Citegetse nije nako ndabashikiriza kino kiganiro. Ndabashimire mwebwe mwese mujeje kugikurikirana, mwandanye mwumviriza ibice kw'isamirizi yanyu Kazoza FM, ijwi ryo kugwiza umwimbu naho ubutaha.